N'igihe cy'isaha 6:11 ngaho muri studio za Radio Magara Times FM. Umwanya rero akaba ari umwanya wo kumviriza amakuru tugiye gushikirizwa na Hawa Bukuru. Ndakuramukije Hawa, ngenda kwifuriza ikaze. Ndakuramukije Diane, amahoro y'Imana abane namwe nshuti bakunze mu gutega amatwi ibiganiro vya Radio Magara Times FM. Nongera ndabaye ikaze mu makuru y'uyu munsi wa mbere igenekerezo rya 13 mu kakaro mwaka 2020 na yakabagizwe n'izi ngingo nkuru zikurikira. Muntu mbere yo kwama twikingira ikiza cya coronavirus dusabwa kwama dukurikiza impanuro zatanzwe n'umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu. Ayavugwa mu gisata cy'ibidukikije uburimyi n'ubworozi, umushikiranganje w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi arasaba amashira hamwe mva makungu akorera muri ico gisata gukorana n'ubwo bushikiranganje hakurikijwe amategeko ngendegwako kugira ntibasubire kujuragirika. Tugiye mu gisata cy'uburovyi umwimbu wo mu kiyaga ca Tanganyika ngo wabaye akayobera abahinga mu gihe muri uku kwezi kwa Mukakaro bari biteze umwimbu ushimishije. Abatwa bafashwa n'umugambi mera nk'abandi bararonkejwe inyigisho zijanye n'umwuga wabo wo kubumba ariko ku buryo bugezweho. Sangwa ikaze mu idonido ry'aya makuru mu buhinga bw'ivyuma turi kumwe na Kiza Jean. Gwino muri sanze muri radio Magara Times FM. Dasubiye kubaramutsa muntu mbere yo kwama twikingira ikiza cya coronavirus dusabwa kwama dukurikiza impanuro zatanzwe n'umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu. Ndikumana Tade arahimiriza abatwara ibintu n'abantu mu miduga yabo mu ntumbero yo kunguruza abantu n'ibintu no kwama boza imiduga yabo kugira bikingire ico kiza, kandi akanagira ko asaba abashoferi n'abakonvayere kwambara agafuka munwa nabyo nyene ngo ni vyiza. Ni inkuru dukesha mugenzi wacu Diane Shimwe. Ibituro by'amabisi twe twasabye yuko boza barahanagura intebe. Aha ni interano nobaha, kandi turategekanya mu ndwiza kugira inama n'abajya abantu bajya bafisa y'amasosiyasiyo kugira duhanahane ivyumviro ko twarabonye yuko ari abantu bafashe nkama akamo twabateye. Tunire ko bonyene bitunganya batwereka ivyo bashaka gukora, ivyo leta ishoboye izo bibafasha, mugabo nawe nyene bategeza gushiraho akabo kuko ni business baradandaza, batezwa kudandaza bubahiriza kugira ngo amagara y'abakiriya babo amere neza. Twebwe nitwoshobora kuvuga tuti tugiye gupompa mu mabisi nakazi kiwabo. Nk'ubu murabona amabisi ingana koranga mu gisagara ca Bujumbura, bakavuga bati twebwe turashobora guhanagura intebe hanyuma abene gihugu bagakaraba bakinjira muri bisi. Aho kugenda baratora abantu binjiza abandi basoho, bakavuga bati undagenda gushika kuri terminus abantu baza barasohoka, kizara kuri terminus ahagarara aca asubira ka desinfecta acagaruka abaja muri ville bakinjira, kugerageza kubuza yuko bamwe binjira abandi basohoka abandi basohoka. Hanyuma umukonvoyeri n'umushoferi kubera baguma mu muduga kwambara maske irakenewe kuko bayigumamwo amasaha yose. Hanyuma umuntu azi ko aza gufata bisi afise inkorora, kwambara maske birakenewe kugira ntakorere mu bandi bari mu muduga. Nico gituma nyaje bamvuri yavuze ati wewe jewe umuntu wese sinandura kandi sinandura. Iyi ngwara tuzobana nayo mwese tuzokumenya ingene ayikingira na cane hanyuma gakingira n'abandi, asanze naho yikeka ko yanduye kagenda bakamupima kwa muganga. Ayavugwa mu gisata cy'ibidukikije uburimyi n'ubworozi, umushikiranganje w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi asaba amashira hamwe mva makungu akorera muri ico gisata gukorana n'ubwo bushikiranganje hakurikijwe amategeko ngendegwako kugira ntibasubire kujuragirika. Umushikiranganje Dogwide Rurema yabishikirije mu nama yagiranye n'abarongoye amashira hamwe mva makungu akorera mu gihugu cy'u Burundi hari ku munsi wa gatanu. Ayo mashira hamwe agiye kuza araronswa amanota n'ubushikiranganje iryo bazosanga ridashikana amanota 70% rizosezererwa rije gukorera mu kindi gisata rifisemwo impano. Ni inkuru dukesha mugenzi wacu Richard Ndayizigiye, reka tumutege yombi. Mu bijanye n'amawenje aracari yagahaze kuko aha nico catumye tubazana ubwa mbere urumbi yo tugiye kuja aracakora bwiyugaranye umenga kubahamagara ngo dutegurire imigambi hamwe yo kurubuga, kubahamagara
ngo turabe ingene tugira umwirimburo biko birakogwa aracafise ko bakumenga tugiye kubakorera mu nkono cyangwa imisaha aro twateye akaba yuko bagiye guhindura ingendo nabo baze tugendere hamwe tudasigana. Dusimire mu gisata cy'uburovyi umwimbu wo mu kiyaga cya Tanganyika ngo wabaye akayobera abahinga mu gihe muri uku kwezi kwa Mukakaro bari biteze umwimbu ushimishije. Mvuye kure Emmanuel asanze arongoye umweha w'amagara agahamagarira abarovyi ko batokwihebura kuko hakiri kare kandi ngo nta utanga imana kwihebura. Je nibaza yuko atangorane n'imwe haracari kare ntituragera aho twokwidoga yuko imana itaduhaye umwimbu kandi umwimbu tutangwa kubera ivyumviro vy'iwacu utangwa n'Imana. Imana rero umunsi wose yabonye ko bikwiriye izoduha kandi turanizera haracari kare umwimbu uzoboneka. Imyidogo yoba mike kuko Imana irabona ibitubereye. Nibaza yuko atangorane n'imwe umwimbu twiteze kuzoboneka. Je n'uruza rurahari n'ubu kuko umwizero wa kino gihe uko amafi aboneka uguma mu mico n'imigenzo y'abarundi kuko turamenyereye kugendereza amafi turizera yuko azoboneka kandi uruja n'uruza nta ngorane n'imwe bimeze neza kandi n'abasomye nibaza yuko baronka izo basoma tangorane n'imwe. Nibihangane turindira icimana izodukorera kuko igihe ni iki. Muri Tanganyika amafi ntiyigera ahera kuko n'ubuhinga dufise bwo kuroba ntibwotuma amafi ahera. Ni buto cyane butuma n'amafi mbera naramba bikagaragara mbere yuko umwimbu uramba kuko n'aya matara dukoresha yaratuma umwimbu woramba mu kiyaga. Rero turizera yuko umwimbu uzoboneka kandi turavye imyeha niko yamye imyeha ntiyigeze ironkera rimwe hirya no hino ziraboneka mu mvugo mu rumongo ugasanga ku magara ntazo. Turizera ko amafi azoboneka tangorane n'imwe. Abatwa bafashwa n'umugambi mera nk'abandi bararonkejwe inyigisho zijanye n'umwuga wabo wo kubumba ariko ku buryo bugezweho. Abatwa batowe kugira baronswe izo nyigisho bose hamwe ni 48 bakaba bavuye mu ntara zine arizo Zizi, Gitega, Karusi, Kirundo na Ruyigi. Umugambi mera nk'abandi usanzwe uriko ukoreramwo ni kuvuga 12 buri ntara. Abo batwa baserukiye abandi bakaba bararonkejwe impapuro zisozera inyigisho bari bamazemwo imisi yababa ukwezi mu kigo Sefa kigisha ibijanye n'imyuga. Ni nkuru dukesha mugenzi wacu Gasaba Tofu, reka tumutege yombi. Akakaranga ko kubumba twagovye ugateza imbere kugira ngo bashobore gukoresha burya buryo tubaha nk'abandi ariko bo babukoreshe mu guteza imbere umwuga wabo abariho bakura cyane byaterambere. Nico gituma mbere nibi vyigwa vyabaye vyiza cyane kuko bari basanzwe bafise intango ntibabahera mu ntango nk'uko umengo ataco bazi bahera kuvyo basanzwe bazi ariko bakabereka ingene bishobora gutera imbere gusumba. Nico gituma muravye musanga nivyo babumvye biteye igomwe gusumba. Umwe muri abo batwa yarakengurutse izo nyigisho ku izina ry'abandi akagira ko asaba ko bobandanya bababa hafi na cyane no kubijanye n'ibikoresho byo kubumbisha hamwe n'isoko ryo kubishoreramo. Nawe reka tumutege yombi. Dushimira leta y'u Burundi yo yiyumviriye ku nkewa z'abatwa twebwe bari tuzi yuko tuje kubumba bijya twari dusanzwe tumenyereye ariko by'ukuri tumaze kugera ngaha twagiye tubona bukeye bwaho batuzanira amakaye abenshi turatangara. Turagomba gusaba aha tugiye mu ntara zine uko zitandukanye turonswe cyane aho tugiye gukorera aba bahinga nyene baza badukurikirana na hariya tugiye kugira ngo baze kutwubakira bijya bintu tudashoboye. Ishira hamwe yigisha guteza imbere agateka k'umwana ryaratunganije ku munsi wa gatanu inama ku basanzwe bari mu mashira hamwe adaharanira ibyicaro vya politike. Intumbero y'iryo shira hamwe no gukomeza ishingwa mu ngiro ry'umugambi w'igihugu wo gushika mu mwaka w'2030 hamwe n'imigambi y'iterambere rirama. Nkurukiye Ramazani yasabye amashira hamwe adaharanira ibyicaro vya politike gukorera hamwe mu Burundi na cyane ayakorera mu gisagara cya Bujumbura gukorera ibikorwa biboneka bigirira akamaro abene gihugu. Iyo niyo nkuru ya nyuma turangirije ko amakuru yacu y'uyu munsi. Reka dushimire mwebwe mwese mwariko murayakurikirana, dushimire bagenzi bacu bo mu ruganda rwo gutororokanya amakuru, dushimire Kiza Jawe yarari mu buhinga bw'ivyuma yatumye amajwi abashikira neza. Hawa bukuru nije nabashikirije. Imani bazigame. Gwino muri sanze muri radio Magara Tamze Fe